Turabaramukije amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose, icubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi, Imana ituzigama, Imana itwitwararitse, Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije. Aho uri hose wumveho shima Imana, aho uri hose wumveho himbaza Imana kuko nikwiye amashimwe n'icubahiro. Turanezerejwe na kano kanya Imana itwongeye ubugira kandi, akanya ko kuba imbere zanyu, akanya ko gusangira n'amajambo yayo. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushirize kukugwanirira. Hari amajambo numva twosangira hano muri kano kanya. Icete ca mbere ca Yohana igice ca 5 guhera kuno murongo wa mbere haravuga hati: uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yavyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akunda n'uwavyawe nawe. Iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana. Nitwakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo, kuko ukunda Imana ari uku nuko twitondera ivyagezwe vyayo, kandi ivyagezwe vyayo ntibigora. Kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu, yatsinze isi. Yatsinze isi n'ukwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso, si mu mazi yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso. Kandi mpwemu niwe abishingira intahe, kuko mpwemu ari ukuri. Kuko ibishinga intahe ari bitatu: mpwemu n'amazi n'amaraso, kandi ivyo bitatu bihuriza hamwe. Ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo n'agaheta. Kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye intahe ivy'umwana wayo. Umurongo w'10 nawe uratubwira uti: uwizera umwana w'Imana niwe afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba ayigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe niyi: nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Yari amajambo twariko turasoma, nawe uze kuyisomera ubugira kandi, uze gufata akanya uyasome, uyumvirize, uyatahure neza. Icete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 5 guhera kuno murongo wa mbere kugera ku murongo w'12. Uze gufata akanya keza uyasome, uraza kuyatahura,
Imana ikugirire neza, Imana ikuzigame, Imana ikwiteho, Imana irushirizeho kugwanirira, Imana irushirizeho kugutsindanishiriza. Mugire ibihe vyiza aho muri, Imana irushirize kubaraba ryiza kandi irushirize kubagwanirira. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi mwarahezagiwe. Shalom, shalom.